bw'Amahoro. Peace. I want to share two verses from the Bible with you. Ngomba basangize dusangire hamwe imirongo ibiri mu ijambo ry'Imana. The Gospel of Luke chapter 3. Tugomba dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3. Verse 21 and 22. Tuza gusoma umurongo wa 21 n'umurongo wa 22. Please read it. Ego dusome. Yohana 3:21-22. Ariko ukora ivy'ukuri aza ku muco kugira ngo ibikorwa vyiwe biseruke ko vyakorewe mu kumana. Hanyuma y'ivyo Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu c'Yudaya atebanayo nabo abatiza. When Jesus was baptized, Igihe Yesu yariko arabatiza, he was praying and heaven was opened. igihe Yesu yabatizwa yariko yaciye asenga ijuru riruguruka. The Holy Spirit descended on him Mpwemu yera aramanuka yurukira kuri we in a bodily form of a dove. kandi yarafise ishusho y'inuma. And a voice came from heaven. Ijwi rero ryumvikana rivuye mu ijuru. This was the message from God the Father in heaven to Jesus when he was baptized. Iri rero ni ubutumwa bwari butanzwe n'Imana nyir'ubushobozi kugiye umuhungu wayo umwana wayo yarahije kubatizwa. You are my son, Yavuze ngo uri umwana wanje, whom I love. nkunda. With you I am well pleased. Muri wewe niyo mpimbarirwa, urampimbara. What a wonderful message to hear. Mbega murumva iri jambo ry'igikundiro ryavuzwe. The Bible says Bibiliya iravuga ngo that when we are touched in our heart, igihe dufashijwe cyangwa dukozwe ko mu mitima yacu, convicted of our sin, tukaba twemejwe iby'ibyaha byacu, what shall we do? mbega twoca dukora iki? We should repent, Tutegerezwa kwihana, to turn to God, tugahindukirira Imana, to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. tugaca tubatizwa mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu yera. And we will experience the forgiveness of sins Tugaca tugira umunezero wo kuba mu mbabazi z'uguharirwa ibyaha. and receive the Holy Spirit as a gift. Tugaca turonka Mpwemu yera nk'ingabire. My prayer is Isengesho ryanje mfise that heaven will be open over your life. nuko ijuru ryobugurukira mu buzima bwanyu. And as you are filled with the Holy Igihe Spirit, rero muzaba mwujujwe Mpwemu yera, you will hear His voice, mugaca mwumva ijwi ryiwe, the voice of our Father in heaven, ijwi rivuye ku Mana iri mu ijuru, that you may hear Him say, ariko kandi uzokumva avuga, you are my son, akubwira ngo uri umwana wanje, you are my daughter, uri umukobwa wanje, and I love you, kandi ndagukunda, and I am well pleased with you. kandi ndahimbarwa nawe. In Romans chapter 8, Mu gitabo c'Abaroma igice we c'umunani can read in verse 15 and 16. dusomye umurongo waho wa 15 na 16. Romans chapter 8, Abaroma igice c'umunani verse 15 and 16. umurongo wa 15 na 16. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kuko mutahawe impwemu y'ubujango mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, idutakisha ngo Aba Data. Mpwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cabona yuko turi abana b'Imana. Amen. Amen. In Sweden we have a royal family, we have a king. Mu gihugu cacu ca Suede turafise umuryango w'abami, turacafise umwami. I have a picture of the royal family with me. Arafise ifoto ngaha y'umuryango w'umwami.
The king and the queen of Sweden, umwami n'umwamikazi w'igihugu ca Suede, together with their 3 children, kandi bari kumwe n'abana babo batatu, the crown princess, the princess and the prince. nukuvuga ni ingoma y'uwo mwami n'umwamikazi. When you meet, if you meet the king of Sweden, igihe rero ugiriwe bakugahura n'umwami wo muri Suede, you meet him with respect and reverence. umugenda kumuraba ufise uguca bugufi kubaha kudasanzwe. And you call him His Majesty the King of Sweden. Ugaca umubwira ngo nyenicubahiro nyeningoma y'ubwami bwa Suede. But for the children of the King of Sweden, ariko abana b'uwo mwami, abana yavyaye, I have heard them say to the King of Sweden, His Majesty, narumvise babwira uwo mwami nyeningoma wo mu gihugu ca Suede, Papa. bamubwira ngo data canke papa. We say His Majesty the King of Sweden. Twebwe twese tuvuga ngo nyenicubahiro nyeningoma y'igihugu ca But Suede, his children call him Papa. ariko abana biwe bo bivuga ngo papa. Because of Jesus Christ, Kubera Yesu Kristo that He died on the cross and rose again, yadupfiriye ku musaraba kandi akatuzukira, there is forgiveness of sins hariho guharigwa ivyaha, and the gift of the Holy kandi Spirit hariho ingabire ya mpwemu yera, and the Spirit of God that is given to us. kandi ingabire y'Imana impwemu yera twahawe iri muri twebwe. It's not given us the spirit of fear. Si mpwemu twahawe y'ubuja y'ugutinya. We are not slaves. Twe ntitukiri abajana mba. No, we have been adopted into the family of God. Ubu twacitse abana b'Imana mu bwami bwayo. We are sons and daughters. Turi abahungu n'abakobwa bayo. He is our Father. Ni data wacu, ni data wa twese. And His Spirit, Kandi mpwemu wayo yera, our Spirit, ivugana yemeranye n'impwemu yacu, is testifying, igashinga intahe, I am ndi a child of God. umwana w'Imana. And God speaks in my heart. Kandi Imana ivugira mu bugingo I bwacu. can hear His voice. Ndashobora kumva ijwi ryayo You are my son. rimbwira ngo uri umwana And wanjye, I love you. kandi ndagukunda, I am well pleased. kandi ndahimbawe nawe. God, Imana the creator of heaven and earth. niyo muremyi w'ijuru n'isi, He is the judge of all kandi injustice. niwe mucamanza agororoka. But to me, Ariko kuri jewe, first of all, ubwa mbere He is my Father. ni data, ni umuvyeyi wanje. May the Holy Spirit fill you again, Reka mpwemu yera yongera buzura ubugira kandi, so that you may hear His voice. kugira ngo mwongere kumva ijwi ryayo. Let it testify inside of you. Reka ibyo wongere kuba igishinga naye muri wewe. We are His children. Kivuga ngo turi abana b'Imana, He loves us, aradukunda, and He is well pleased with us. kandi arahimbawe natwe. May God bless you. Imana ibahezagire mwese. Amen. Amen.